Ndasubiye kubaramutsa ndabahe nikaze mwese mudukurikira ku rubuga rwa televiziyo Renaissance incamake y'amakuru tugira tubashikirize bamwe mu bagandaguwe ku itariki 11 12 Kigarama kwe umwaka wa 2015 ngo bahambwe mu binogo rusangi vyimbwe mw'ishamba cimeza rya Rukoko abandi nabo barabahambwa mu bice bitandukanye vy'igihugu mu binogo rusangi. Uburundi bufise ikibanza c'ijana na 85 ku bihugu 189 vyakoze ko amatohoza ingene abanyagihugu babayeho. Ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'ishami rya onirijejwe iterambere PNUD. Muraza kubikurikira muri ano makuru aho Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi anegura inyifato y'abategetsi badateza imbere igihugu kandi gifise ubutunzi. Ejo ku munsi wa kane niho hashinguranwa iteka abahitanywe n'ibibomoka byavuye ku mvura nyinshi muri komine ya Mugena mu ntara ya Cibitoke mukanya nidonido. Ndasubiye kubaramutsa mu rukurikirane rw'ivyabona mu vyakozwe mu bwicanyi bwo kuwa 12 kuwa 11 Kigarama mu mwaka wa 2015 turagaruka uyu munsi kwihambwa ry'abagandaguwe mu binogo bagatabwa mu binogo rusangi. Umwe mu bakoreshejwe muri ubwo bwicanyi avuga ko bamwe batwawe mu binogo rusangi vyari vyimbwe mw'ishamba cimeza rya Rukoko mu gihe ibindi biziga vyashikirijwe uwitwa Ndomboro. Uyo yakoreshejwe muri ubwo bwicanyi agakekeranya ko boba bagiye kubahamba iburinga muri komine ya Gihanga kurikira. Ibiziga bikikugwa mu ibarabara. Ona aha muri kuri Beseri. Muri Beseri baduhaye inzu ni kambi twashiramo ibiziga. Muri iyo nzu abantu barimo abapolisi barimo barabimuye bahimura stock y'imiceri ariko kwari kugira bitagaragara neza ko ari hano tugiye gustoka ibiziga ni modokari ya y'umurongozi wa meri ya Bujumbura yarafashije cyane double cabine ziperereza zarakoze ko izari kuri siège kuri documentation zose zarazanwe. Hari nizavuye muri presidence double cabine zaraje hari ni witwa niyo saba no munyakayanza usanze ufite mu ntoke ibinza habo cyane batuzaniye ikamyo batuzaniye babishizemwo ni nabwo byagiye guhera byihuse babijana muri Beseri. Bigeze muri Beseri nibwo imiryango imwe yagiye yumva ayo makuru ariko nabwo kugira wemererwe gutwara ikiziga cawe imodokari zaje kubikuraho ni mugoroba amashitingi yari yateguwe babihambira twahambira mu mashitingi ibindi tukashira mu mifuko kuko iyo system y'imifuko ni Adolphe yari yayizanye system y'amashitingi ni Adolphe yari yayizanye iyo byaje mbere mu kwezi kwa kane kwa 2015 abantu bose bagiye bicwa bagiye bashirwa muri ya mashitingi na ya mifuko babona kujanwa mu Kanyosha. Igihe tuzobona amahirwe yo gusubira mu gihugu cacu tuzobahamba n'iteka kuko tutegeza kugaragaza ibyo binogo byose. Abahambwe mu Rukoko, hari abahambwe Igihanga, hari n'abahambwe mu Kanyosha. Numva ariho hantu bajyanwe kuko bari benshi cyane. Ibitigiri birarenga biri abantu bavuga. Tukiri kuri ubwo bwicanyi nyene kuri uyu wa kane ni abarundi bahungiye mu gihugu c'u Rwanda basubira kwibuka abarundi bagandaguwe muri ubwo bwicanyi bwo kuwa 11 na 12 Kigarama mu 2015. Impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu zikaba zahuriye mu misa mu nyuma bakaca bavugana ingene vyagenze. Abo bantu bakaba bishwe inyuma yaho hakozwe ibitero ku makambi ari mu gisagara ca Bujumbura mwamwe. Ubwo bwicanyi bukaba bwakozwe mu makartier yiyamirije ikirengo ca gatatu ca Petero nkuru nziza. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Denis Ndayikengurukiye.
Iyo misa yo gusabira abarundi bagandaguwe ku magenekerezo ya 11 na 12 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2016 yabaye kuri uyu wa kane. Abo barundi bakaba bagandaguwe bunyamaswa inyuma yaho hakozwe ibitero ku makambi ari mu gisagara ca Bujumbura n'iyindi iri mu gihugu hagati imujejuru. Iyo nkuka ya misa ikaba yitabwe n'abantu bagwiriyemwo abarundi bahunze igihugu. Patiri mukuru arongoye ikigo Christus ahabereye iyo misa mu nyigisho ziwe yararemesheje imiryango yabuze ababo. Uhoraho aravuze ngo ntacutinya nugira ubwoba. Imana ya Israel iravuze ko igufashe kuboko kwayo. Ntutinye kuko ndi Imana idahemuka. Narasezeranye kandi sinzokwivuguruza. Ijambo ry'Imana ryamara ijambo. Nivyo tubayeho mu buzima bukuzazanirwa, tubayeho mu bwoba, tubayeho tuburabuzwa. Ariko tugerageze kwishira mu kibanza c'abantu bato. Uhoraho aravuze ngo azotuyobora mu nzira yaho tugomba kugera gushika mu bwami bw'ijuru. Patrice Ntadohoka aserukira impunzi ziba mu bisagara avuga ko ari umunsi mubi wibutsa abarundi bose igihe hagandagurwa abantu batazwi igitigiri bishwe ataco bazira. Ni umunsi mubi utwibutsa igihe twabura abacu tutanse cyane cyane guharuka rwishi rwahuye n'abicanyi mu gihugu cy'u Burundi. Hari itariki nk'iyi mu ijoro aho abamenja niko no bita birara mu gwaruka n'abafasoni n'abakenyezi n'abigeme bakabagirira ibidakogwa hanyuma hakapfa abantu isinzi tutaramenya no bigitigire kuko hari benshi bahambwe mu binogo rusangi tutashoboye kumenya. Uno munsi rero twifuje gusabira abo bantu bose bazize ubusa bazira ubunyamaswa bw'abantu. Nicyo gituma mwabonye haje abantu benshi kugira ngo tubashikiriza umukama wazi ko bazize uburyo batazi bazize ubube gito bw'abantu. Nico gituma rero twaburenga kugira ngo dusabire abo bacu bahitanywe n'ubwo gwima. Naho rero abakoze ubwo bwicanyi batarahanwa, Patrice Ntadohoka arahumuriza imiryango yabuze ababo ko bitebe bitebuke ubutungane buzoteba bukabakubita intahe mu gahanga. Abantu borema kuko turetse ubutungane bw'u Burundi ari ubutungane mpuzamakungu, hari intwari ari abarundi b'umutima. Iki kibazo bakigejeje kure nibaza ko batosya bwose ababikoze umunsi n'umunsi intahe zo bakubita mu gahanga naho bitoba biciye mu butungane bw'igihugu cacu. Muri ubwo bwicanyi abanyagihugu biciwe mu makaritiye yiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza baharugwa mu majana. Bamwe muri bo bakaba bahambwe mu binogo rusangi vyimbwe na bamwe mu gwaruka rw'imbonerakure. Iruhande y'ubwo bwicanyi bwabaye ababikora bakaba bagenda barafata abakenyezi n'abigeme ku nguvu. Kuri uyu wa kane mu ntara ya Cibitoke niho hashinguranwa hakogwa hatangura igikogwa cyo gufubana iteka abanyagihugu barenga 40 bitavye Imana kwigenekerezo rya kane Kigarama uyu mwaka bahitanywe n'ibibomoka byavuye ku mvura nyinshi y'umurengera. Iyo hakaba ivyo birori bikaba byari vyitabwe n'abategetsi batandukanye b'igihugu tubwirwa na Rodrigue Ndikumwana. Aho ni muri komini imwe igize intara ya Cibitoki aho abanyagihugu kuri uyu wa kane bo muri yo ntara bari kumwe na bamwe mu ndongozi z'igihugu bariko bakora igikorwa cyo guhambana iteka abanyagihugu barenga 40 bitavye Imana kwigenekerezo rya gatanu Kigarama baguwe ko n'umusozi biturutse ku mvura nyinshi imaze imisigwa Nkemundu Gikomero Gikombe muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoki. Patiri mu gisabisho ciwe akaba yaremesheje imiryango yabuze ayisaba kutihebura kuko abitavye Imana bagiye ahantu heza. Mukama Mana nzima nta kindi cakuzanye mu rugo rwa Marita na Mariya atari kubaremesha. Nubunuze uturemeshe ukutwakirira abo wahamagaye uheze uremeshe gutyo n'imiryango yabuze. Naho bapfuye giturumbuka urupfu simpanuka maze natwe bidufashe kwama twiteguye kuko tutazi umunsi n'isaha. Tubigusabishije Yezu Kristo umukama wacu.
kw'izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda. Iyi mpanuka yabereye mu ntara ya Cibitoki ikaba atariho honyene yahabaye itewe n'imvura nyinshi imaze iminsi igwa. Gushika ubu mu karere igihugu c'u Burundi giherereyemwo abantu barenga 300 bakaba ari bo bamaze guhitanwa n'iyo ntureka, miliyoni 2.5 z'abantu nabo bakaba bahuye n'ivyago bivuye ku mvura nyinshi igwa muri aka karere mu kiringo c'indwi zitatu gusa. Mu gisata c'ubutunzi Uburundi buri mu bihugu vya nyuma mu bijanye n'imibereho y'abanyagihugu nk'uko biri mu cegeranyo c'igisata ca ONU kijejwe iterambere PNUD muri uyu mwaka wa 2019. Ivyo bafatira ko bikaba bijanye n'indero, amazi meza, amafaranga umuntu yinjiza n'imyaka abantu bamara, ico bita espérance de vie mu rurimi rw'igifaransa. Uburundi buza imbere y'igihugu ca Niger, Centrafrique hamwe na Sud Sudan. Bukaba bugira ubwijana na 85 ku bihugu 189 vyakozwe kamatohoza, ariko rero ngo ico sico kibanza c'u Burundi uravye ubutunzi igihugu gifise nkuko bivugwa na Faustin Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi yigenga, akavuga ko ivyo biva ku bategetsi batitaho iterambere ry'igihugu. Faustin Ndikumana: ubwa mbere hoho urabona yuko ico kibanza cegerana n'ivyo usanga kijya kigo ca Istebu usanga giheruka kuba cerekana mu bisanzwe mu bijanye n'ivy'ubukene mu Burundi, ufatiye nka bijya bita ubukene bujanye n'ingene abantu babayeho, qualité de vie condition ingene abantu babayeho, usanga 85% bari baba mu bukene budasanzwe, n'ingene ku mwimbu ku munyagihugu Burundi usanga twimbura ibintu bike cyane, mwimbu ku munyagihugu usanga uri munsi y'amadolari 300. Ivyo ni biharuro mu bisanzwe twabona yuko ari biharuro biri hasi cyane biri inyuma. Umva ico kibanza rero gica gihura n'ivyo twa dukunda kubona no mu bigo nyene vyo ngaha mu Burundi bavyashitseko. Hama ikindi nuko twa tubona ko twebwe yuko uravye ubutunzi kamwe Burundi bwari bufise, nibaza ko ico kibanza tutoba aje twobaye dufise yaba hariho gushaka yuko tuva muri izi ngorane. Hama igira gatatu nuko ubona neza yuko mu bategeza gufata ingingo habanye politike bari mu ntwaro canke usanga ivyo biharuro bitarabakora ku mutima ngo ubone yuko bishoboye gutuma bazana yuko abantu twohindura ingeno nabo nyine bakerekana yuko hageze yuko izo ngorane tuzivamwo z'ubukene, ugasanga ahubwo mbere hariko harafatwa ingingo zimwe zimwe zituma umengo ntizorohereza abanyagihugu ari nk'izo zo gusanga abantu bariko barababuza aho badandariza agira iki, byose bikaza byongeza kubera ubona yuko ivyo biharuro ntibirinjira neza mu bategetsi ngo bamenye ingingo zoca zifatwa kugira ivyo bintu duse nayivamo. Kandi urabona ikibazo c'ubukene mu Burundi ko kirazana ingaruka nyinshi haba mu by'agati y'akazi na muntu, muri demokrasi, umutekano, abantu bose baje ko baja muri insecurity, muri kazoza abantu batingire batazobaho, birasubiza inyuma ibintu vyinshi n'ingana abantu usanga ariko barigenza. Buri hari hageze aho kabasi ikibazo c'ubukene kibi kibazo nyamukuru mu bintu byose umuntu wese barifuza kunungura ikintu canke umuntu wese biba ku gihugu yotegereza guterera kugira turabe ko twoshobora kubivamo. Abamenyesha makuru bahamagarirwa gukora neza kugira amatora azogende neza mu mwaka 2020. Ivyo bivugwa na Dr. Sixte Vini Nimuraba arongoye umugwi w'igihugu rero agateka kazi na muntu CNDH, akaba yabivugiye mu nyigisho ziriko zateguwe n'icyo kigo CNDH kubamenyesha makuru ngo mu ntumbero yo kwitegurira amatora. Izo nyigisho zikaba zatanguye kuri uyu wa 12 kurikira ari usanzwe arongoye CNDH Dr. Vini Nimuraba. Les activités et les médias s'exécutent dans le respect de la loi. Ibikorwa vyo kuvuga makuru bijana no kubaha amategeko na cyane mu bihe tuvuga amatora aho ingorane za politike zishobora gukwegera abanyamakuru. Igikorwa gikorewe hamwe nico ngirakamaro kubera ubumwe ni nguvu kugira ngo dushobore gushira hamwe abamenyesha makuru. Ibizova mu matora bizoba bifatiye ku bintu bitatu byo kumenya ushikirije amakuru, uruhara rw'abavyitabira, turavye n'akamaro bizoba marira. Ivyo twiteze bizova muri uku kubakarihiriza ubwenge akaba ari ibi: abamenyesha makuru bariga kuvyerekeye agateka kazi na muntu hamwe no gukingira inyungu mpuzamakungu. Abamenyesha makuru bazoronka inyigisho zishimikiye ku migenderanire iri hagati y'intwaro no guhonyanga agateka kazi na muntu. Abavyitabiriye bazoba bazi neza ingingo ngenderwako zine ku rwego mpuzamakungu kuvyerekeye amatora mu Burundi. Abamenyesha makuru baragerageza gushikiriza inkuru ku buryo udashira imitima ngwije hejuru na cyane mu gihe c'amatora. Ni kuri
ivyo vyifuzo nemeye ku mugaragaro ibikorwa vyugururiwe vyo kwigisha abamenyesha makuru ku bwigenge n'agateka kazina muntu kubijanye n'amatora. Formation des journalistes sur les libertés et droits fondamentaux de l'homme liés aux élections. Nino ngaha duce dusozera amakuru twari kubashikiriza amakoze mese amafasha mu yo kudukurikira naho kwisango rizokurikira mugire weekend nziza wanyu nakagaruka.